Ibiciro aho vyibonekeza ko vyaduze cane ni ku miduga y'amabus asanzwe adakorera mu mashirahamwe yunguruza abantu bita ama-agence. Mu rugendo ruva mu ntara ya Makamba rugana i Bujumbura, abiyunguruza muri ayo mabus barihishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 23 na 25. Aho ni mu gihe igiciro cari carashinzwe na leta ari ibihumbi 9. Iduga ry'ibiciro riribonekeza uvuye i Makamba uja mu zindi ntara vyegeranye ndetse no mu makomine agize iyo ntara. Abanyagihugu b'iyo ntara bavuga ko uva i Nyanzarake uja mu Rumonge bariha amafaranga ibihumbi 10 mu gihe bahora bariha amafaranga ibihumbi 2500. Uva i Nyanzarake nyene uja i Makamba bariha ibihumbi 10 mu gihe bahora bariha amafaranga ibihumbi 3 gusa. Nayo ku miduga zisanzwe zikorera mu mashirahamwe izo bita ama-agence, bene izo modoka bongeye ko amafaranga ibihumbi 7 ku mafaranga yari yarashinzwe na leta. Ku rugendo rwa Bujumbura Makamba bariha ibihumbi 16. Nyanzarake Bujumbura ni ibihumbi 11. Rumonge Bujumbura ni ibihumbi 7. Bujumbura Mabanda ni ibihumbi 14. N'abagendesha amapikipiki nabo ntibatanzwe kuduza ibiciro. Kino gihe Nyanzarake Mukungu bariha amafaranga ibihumbi 5 mu gihe yahora ari amafaranga ibihumbi 2. Mukungu Kigwena bariha amafaranga ibihumbi 3 mu gihe yahora ari amafaranga 1,000. Mukungu Mugerama barihishwa amafaranga ibihumbi 4 mu gihe bahora barihishwa 1,500. N'abunguruza abantu ku makinga kino gihe baradugije ibiciro. Ahantu hahora hagendwa ku mafaranga 200 kino gihe bariha 400. Ahagendwa ku mafaranga 500 ubu barihisha amafaranga 700. Nayo aho hahora harihishwa amafaranga 1,000 nko kuva Mukungu Kigwena ubu batanga 1,500.